aho Yezu yava kuri Nyamutumba amanuka ishengera kabiri rica riramukurikira. Haza rero umuntu agwaye imibembe, akubita ibipfukamiro imbere yiwe amubwira ati, Mukama, ubishatse woshobora kunkiza. Yezu nawe aramvura ukuboko aramukora kati, ndabishatse kira. Buno nyene nyamibembe ikirakira. Araheza amubwira ati, ntihagire ubibwira, mugabo genda wiyere ku musaseredoti umushira imperezwa Musa yabwirije bamenye ko wakize. Twakire kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Bakunzi b'Imana, dukorana ingira muri ingoro y'Imana kuko tuzi Imana yuko ari yaduhaye ubutumire. Twaje twitaba ubutumire bw'Imana, niyo kandi yaduhaye n'ikaze muri ingoro yayo. Hari rero ako kantu tukibagira yuko Imana yama yadutumiye ikadutumira kuza iwayo. Kandi mukaba musanzwe muzi yuko iyo hageze gutumira ubwa mbere utumira babagenza gushika ku mutima. Utumira babandi nyene ubona yuko musanganye, babandi bamenye nuko wagize urubanza, ntubabwire byo bababaza kuko bumva kugo rubanza ari urwabo. Tugaca twumva neza ko mu mutima w'Imana burya tudasanzwe. Ni hamwe dukunda kwiyibagira gusa, ni hamwe n'uwambaye n'ikirezi kenshi atabona ko cera, nukuri turafise ikibanza kidasanzwe mu mutima w'Imana. Iryo shimye kuriherako kugira ngo ridufashe kwiyumva ko koko hari ico dusangiye n'Imana. Mbere ko uko gusangira ico n'Imana biheza bikanaturangira neza ko ducuditse n'Imana. Rero ko tuzi neza yuko twaje tugana umukunzi, twaje tugana uwadutumiye kandi atunyotewe, twaje twifuza kumumara inyota na twebwe. Yego twama tugira tutumukama ni watumara inyota kandi duhatubiririmba, mugabo ntitwibagire yuko na Yezu ku musaraba kuri wa gatanu mweranda yahejeje akavuga ati ndanyotewe. Tuzobizirikana neza ku munsi mukuru tuzohimbaza umushamweranda wa Yezu. Misanzwe murazi ko yari uno munsi, mugabo kugira ngo tuwuhimbaze twisanzuye atamirimo canke uburuhe bw'imirimo buturemereye, duca tubihimbaza twengaye wacu mu Burundi ku munsi w'Imana. Ahandi babihimbaza uno munsi nyene. None rero muri uko kumushika ku nyota twaje tumuzaniye umutima ukenguruka. Twaje dushaka gukenguruka ku vyiza vyinshi yatugiriye. Dushaka kumukengurukira ingene yatuzigamye ukwezi kose turiko turarangiza. Nuto kurangiza nibaza ko tubahomvye kanini, kuko imisi 27 yose hafi 28 yemwe nawe uko kwezi wakuriyemwe ibitari bike canke wakugabanyemwe ibitari bike. Mugabo noneho turanayisaba ngo tuzigame ntimusimbwe n'umutima. Naho itoto zigamira ngaha ku isi ikatuzigamira mu nyonga zayo tukayibona imbona nkubona. None ivyo ntavyo dushaka. None tubishaka mwibaza ko bizogenda gute? Nibitaba kumwe kwa Paulo mwiranda ngo twebwe bazoba bakiriho. Bitagenze uko imodoka izobanza guhagarara twururuke. Aho turakengurukira kandi Imana kuri isamirizi yaduhaye. Kakaba n'akaryo rero kuguduhezagira ya minsi yaduha, kuko murazi yuko Imana iduha ibintu canke ikaduha ibyiza byayo kandi kanabitagatifuza igaca bitugabira. Nivyo duha tuvuga muri ca gisabisho ca kabiri ca gatatu ca kane ca Eucharistia. Isamirizi rero dukengurukira Imana n'ubutumwa iheza igacako, na cane cane aho umuvyeyi wacu yama aturera kandi akatubera mu ngoro, n'ivyiza Imana itugabira. Idushigikira muri rwa rugendo rutwerekeza hahandi twifuza gushika. None rero tubikenguruke n'umutima wacu wose.
isamirizi rero kugira ngo ishobore kubaho, ishobore kunashishikara ituronse ibyo byiza by'Imana nkuko nanjye nari iciza cy'Imana, ifashwa n'abantu. Kandi twame twibuka ko ibyiza by'Imana Imana ibicisha mu biganza byatwe bw'abantu. Augustino Mweranda niwe yabivuze yuko Imana yaturemye tutarimo. Ntawe yigeze igisha inama mu kurema isi muri twebwe nyene bantu, mugabo ngo ntishobora kudukiza tutarimo. So kuvuga ngo ntiyo bishobora, mugabo ntibishaka, ishaka ko tugira uruhara. Niko rero iciheza igaca muri twebwe. None turakengurukira Imana kuri abo bantu bemera ko Imana ibacako, bagaheza bakitangira bene wabo mu gusukura, basukurira iyi radio y'umuvyeyi wacu. Harabatanga uburyo, harabatanga ubuhinga, bagatanga umwanya, bagatanga inguvu n'ibindi byinshi mbere dushobora kuba tutanabona. Hariyo n'usanga umutamakazi yoba yicariye hariya, mbere ugasanga niyo samirizi yayumvirije ku mugenzi wewe nta nakafise mu nzu iwe, mugabo no munsi yicaye ariko asabira Radio Maria. Abo bose rero tubakenguruka nk'ingabirano y'Imana kuko ntaco dufise tutahawe. Hariho rero kandi duheza tukongeramwo mu ndinganizo bari bambwiye, kumbure ngira ngo suko bakirengagije, mugabo ngira bafisa ikindi kibanza bagategura, mugabo sinogenda nakapfutse. Uyu munsi ku munsi w'umushaha mweranda wa Yezu, aho tuwuhimbaza bwite, apana hahandi tuwuhimbaza kuwa gatanu wa mbere mu ukwezi, mugabo igihe duhimbaza umunsi mukuru w'umushaha mweranda, ni umunsi mpuzamakungu wahariwe ugutagatifuzwa ku musaseredoti. Papa Paulo wa kabiri, murazi ko ari umweranda tuzinanye cyane gose, kuko murazi ko mu Burundi ahazi, yarahagendeye nujya hajya. Niwe yashinze uyo munsi mu mwaka w'1995. Turaheza rero tugakenguruka Imana kuri iyo ngabirano y'ubusaseredoti, kuko iyo ngabirano y'ubusaseredoti umweranda Maria Vianney yavuze ati umusaseredoti ni wa mutima w'Imana wuzuye urukundo rutavirira abantu. Murumva ico kintu namwe? Ico kintu murumva ingene kingana? Ku musaseredoti babandi duhora tubona, ushobora no kumugurira karato karahengamye, mukaza muhura hagicuya ca gicirya nino atondeye ibisi canke atondeye igitoro, bariko namutuka ngo have n'abandi barafise ibindi bihutiramwo. Wa wundi dushobora kubona mbere nawe nyene mu magara make ariko aracumura, tukabona dutonze hamwe kuyirega. Abantu batazi ko patiri yirega, bibaza ko atirega, na papa arirega. Nukuvuga wa muntu w'umucumuzi nka twebwe ngo agiye kuba wa mutima w'Imana, ngo gwa rukundo, wa mutima w'Imana wuzuye urukundo. Mwe muca mwumva ico kintu ingene kiremereye. Ari naco gituma rero umusaseredoti akwiye kuzaregera uyo mutima w'Imana kugira ngo umushushanye nawe. Ahandi ho asigara yitwa ico gusa, mugabo kukiba bikagora, kandi noneho ntiyo navyigira ntivyokunda. Tukaba dusanzwe tuzi nuko ico wamamwo, ico uhebera umwanya wawe, ico wama wihweza, ico ufise ku mutima, murateba mugasa. Umuntu yama ijisho giwe ryama riraba ingorane gusa, akamabona ibigoye, akamabona ibitagenda neza, arateba agahinduka ingorane nawe nyene, agahinduka ibitagenda neza, agahinduka amarira, agahinduka amagorwa, ibara rikagwa. None rero nakaryo keza gukengurukira Imana kuri iyo ngabira n'abasaseredoti, dukenguruka ko yashinye kuduha ibimenyetso bigaragara, n'ubigasubira guca kuri twebwe abantu. Mvuze twebwe abantu nimuce mubona jewe gusa cyangwa umusaseredoti wundi, twebwe twese abantu, kuko buryo ubusaseredoti n'ubw'igihugu c'Imana, subwo umuntu rudende mu izina ryiwe. Hanyuma kandi muri uko gukenguruka turongera twitura Imana, kuko twarabonye niba ibyo byose tubikenguruka bivuye ku mutima, niba ibyo byose tubikenguruka koko duhimbawe, tukabona icyo Imana yadukoreye, oya nukuri birumvikana yuko ubu tuyisaba tuyizeye.
iyo tumaze kubona ibyiza yadukoreye n'ububasha bikoranye birumvikana ko ca tuyisaba. Turayisaba rero ngo bandanye duhezagira abo bose bitangira umuryango wa Radio Maria, bitangira ubutumwa bwayo. Turayisaba ngo ushigikire ibikorwa by'iyo radio na cyane igikorwa ca Mariato kugira ngo kizoranguke neza na wa mutima ukomoka ku Mana. Turaheza twongere dusabe ku Imana muri uku kwezi kwindwi igiye kutugabira ishaka ryayo ryoranguka. Mu mfunyapfunyo nivyo novuga. Hanyuma turongera dusabire abo basaseredoti, tubasabire koko ko boba ico batorewe bahamagariwe. Hama twongere dusabire igihugu cacu c'u Burundi. Muri iyo misi iheze murazi intambara zari zihoze zisekera ngaho muri ico gihugu, muri ivyo bihugu, muri kariya karere k'Abarabu, k'Abayahudi n'Abarabu, aho hari hamaze imisi 12 haguruka ibisasu bikomakomeye biheza bikatwicira ikirere, bigasesagura amafaranga, kuko n'amafaranga adasanzwe ivyo bisasu bikoresha bikorwamwo, mu buzima bw'abantu bukasigara, ibintu bikononekara, ibintu bitari bike. Kandi emwe bikaba binababaje. Rero tuko turavyumva turi ino umengo ntangorane, mugabo ugiye kwiyumvira umunyisirayeli, umunya-Iran mwijoro aza yumva ibisirene biko ravuga ngo hange muca mwumva iyo misi 12 ko yari remereye gose. None rero baravyumvikanye ko bohagarika intambara n'ubwo baguma babwirana ivyo babwirana. Kenshi rero hari igihe tutibuka ko ari Imana yabiduhaye, ni hahandi tuguma tuvuga tuti tabaza amahoro isi. None n'ubu dusubire dusabe ku Imana yoduha amahoro kw'isi. Amahoro kw'isi nukuri niba tutavyumvamo umuhamagaro nuko tutaza akamaro k'amahoro. Ivyo byose two turavyumva naho byo biri kure yacu, byari bibwirijwe kuba ryajwe ry'Imana risemerera muri abo bagowe. Aho rero niho nashaka guhera nyene ngo nduge kuri iri jambo ry'Imana twumvise uno munsi. Uyu munyamibembe twumvise ko agiye kwa Yezu, akagenda mugana amubwira ati Mukama, ubishatse ndazi ko woshobora kunkiza, ubishatse woshobora kunkiza. Iyo mibembere yari umudurumbanyo udasanzwe mu buzima bw'umuntu no mu kibano. Kandi umuntu agwaye imibembe ubwa mbere na mbere mu mutima wiwe yatwara uburemere bwo kumva ko yahanywe n'Imana, kuko bavuga yuko umubembe ari igihano c'Imana, yavumwe n'Imana. Kumbura gaca twara no mu mutima w'uburemere bw'igicumuro atazi carico, kuko Imana bavuze ko Imana yaguhanye nawe ukavyemera. Kumbura ashaka kugira utisha bijya bintu nikora bya bintu nakora ibi nibi ukamana wa mutima udahambye ikigongo c'Imana, wibona ko cagihano c'Imana gusa. Ahandi naho kubera ko ari byo bari barakuze bigishwa n'ibindi byose, umuntu agacaja ngaho akazorondera ikibi yakoze akakibura. Mwibuke babantu ahoragira ingorane mu buzima bwazamba ngo none Mana jewe nagukoreye iki, none Mana jewe nacumuye iki, ukicara ukarondera ibyo bintu wacumuye ntubitora ibyo ari byo. None rero uyu muntu yaragwaye imibembe, duca twumva ubwo buremere yatwara mu mutima wiwe, duca twumva umuzigo yari ikore mu mutima wiwe. Iki naco ca kabiri nuko atahabwa ni gwere. Nta nini si umuntu yashaka kuja mu bandi. Mbere bari baramuhaye n'inzogera aca yambara akagenda aravuga ati, bumvise izo nzogera baca avuga ati wa muntu yavumwa n'Imana ngo yaragira rengana mu mubisire. Atagize ivyo yaca yambara impuzu zitabutse. Abo bumama bazambara kugira bashaze, mugabe ico gihe bazambara kugira ngo berekane koko atari abantu bakwiye n'ikibanza mu kibano. Hanyuma agaca ashwiragiza imishatsi, ivyo byose bisigara imideri y'ubu. Hanyuma bagaca bagenda bavuza ayo masirene, kandi murazi yuko ivyo by'amasirene navyo biranga abakuru barenganye. Mugabo uyu muntu agaca agenda avuga ati mbisa narahumanye. Urumva ko mu kibano atakibanza yari afise, n'ikibano camufata nk'umuntu wahariya hige. Mugabo ivyo vyose nubwo yari karabicamwo, abrese imvuze imiryango yiwe, abari bamukunda n'ibindi byose, reka ngarukiraho. Mugabo uyu muntu iyo ntuntu yiwe ntiyagiye ngo ayigubane yicare hariya.
yarumvise ko umukama agira neza, yarumvise ko abantu hamwe nabo aribo bazanye Yezu, ariko guca agenda amugana amubwira terega mukama ubishaka nukuri woshobora kunkiza. Ivyo rero biturangire yuko muri ya makuba atandukanye ducamo, muri vya bindi byose bigoye turimwo, kandi ndazi yuko birahari pe, yemwe ibigoye birahari. Twige kugenda tugana Yezu, twige kubogera Yezu, twirukire Yezu. None imboyo dutuma tumwirukira niyihe? Burya wirukira umuntu uzi neza ko arico yogushoboza. Twirukira Yezu kuko umutima wiwe uragutse, kandi umwitwararika dufitiye usumba mbere n'umwitwarariko twebwe nyene twifitiye. Hanyuma muri uyo mutima wa Yezu nta muntu n'umwe adafise ikibanza, yaba bahiriwe n'abahumiwe, yaba banezerewe n'abarira, yaba abeza n'ababi, nta n'umwe adafise ikibanza muri uyo mutima wa Yezu. Ica gatatu nuko ari we nyene musa ashobora kudukiza nk'uko bibereye. Muri ibi byose ducamo, muri aya magorwa yose turimo, muri ibi byose bigoye, kandi ariko ndavuga uko ntiduce tubona ivyo gusa, shimye kuvuga ivyo kuko tuba tuvuga urwo ruhande rugoye rw'ubuzima bw'umuntu, handi mu buzima bwacu hariho byinshi vyiza birahari. Mugabo no munsi ko tuba tubona umunyamibembe, ivyo byose bibi turimwo tubibone ko ari umubembe, ikibano cacu kigwaye, igihugu cacu kigwaye, isi igwaye, ubwoko bw'abantu bugwaye. Tubwirizwa kugenda tugana Yezu kugira ngo adukize. None rero muri ivyo byose bigoye tumenye ko umukama wacu Yezu Kristo atakimunanira, ni washobora kudukiza, nta wundi azodukiza nk'uko bibereye. Mugabo kenshi hari igihe twifatira inzira zacu. Aha rero iryo jambo ni jambo rinyerekeza ku gisomwa ca mbere, bimwe dukunze kuvuga ubu ngo ni ukwikomeza, ko twarikomeje. Udakomejwe n'umukama mugenzi, ukomereye gusiduka. Ejo yabitubwiye yuko umuntu wese atubakiye ku rutare ntacyo yubakiyeko, kandi umuntu ashinze umushinge nivyo bigaragaza ubukomezi afise. None rero Ibrahimu turiko turumva Imana yaramusezeraniye, Imana yaramwemereye mu muhango. Uyo muhango yawumuhaye afise imyaka 75. Camukora ibiharuro rero, uno munsi yatubwiye ko afise 100, Sara nawe afise 90. Camufata rero mukuremwo 25 aho hose, aho hompi nako. Muca mwumva yuko Sara yari afise imyaka 65. Murazi mubonye umukenyezi yibungenze afise imyaka 65, abaraгаtangaza baryoshe kuraba. Nawe nyene sinzi ko anavyifuza, avuga ati ha yo ave intwara. Hanyuma Ibrahimu nawe urumva ko yari afise imyaka 75. Imana yabaye iryo sezerano inyuma y'imyaka 20 n'ingahe. Mugabo twibuke yuko umuntu agumara umuntu ari ntamagara. Ibrahimu yararavye ingene yikomeza nawe nyene, kandi abifashijwe n'umugore wamubwira ati genda kuri irya ncoreke yawe Hagari uhavyare ku mwana, handi ho je vyarabuze. Ivyo Imana ikirakubwira, aca vyara uyu Ismaili twumvise. Ivyo rero nivyo dutuma twibaza ngo Imana namutoye. Ivyo vyama biturangira yamagara make ya muntu. Ntuzozingurura Bibiliya ngo urabe uzobura umuntu w'amagara make, nta numwe arimwe. No batotwereka igicumuro ciwe afuma vyivugira. N'uyu muvyeyi wacu Bikira Mariya tuzi uko asamwa atagicumuro, turazi ko avuga ngo Imana yihweje umuntu we muto muto, umusavyi wiwe muto muto. None rero bavukanyi isezerano ry'Imana kenshi ari umengo ryatevye gushika, tugaca turondera ingene twimenya, tugaca turondera ingene twigwanako, twigwanira. Ivyo rero biraheza bikadukwegera akarambaraye. Muragenda musoma ingene vyagenze. Uyu mwana amaze kuvuka, Sara atangwa kubona umenga ariko arakengerwa n'ibindi vyose, hacavamwo kumwirukana. Ivyo byose turondera gukora twibayeko tuvuye mu mugambi w'Imana, nivyo bigaruka bikongereza ikibi mu kindi.
iyo umuntu ashatse gutorera umuti w'ikibi agatora nako umuntu ashatse gukiza ikibi mu kugitorera umuti akoze ikindi kibi aba ariko yishira mu ruhererekane rw'ikibi kigoye kuvamo kandi kibi gisumba icambere. Mugabo twibuke neza uyu Ibrahimu ko Imana iragarutse kumunagurira iryo sezerano, iragarutse kumwibutsa iryo sezerano, iraje kumuyagira kugira ngo imunagure muri iryo sezerano. Katubera akaryo rero kugusaba Imana yuko yoduha kutibagira ico adusezeraniye, kutibagira ico twayibonyemwo n'ububasha bwayo twabonye. Tuyisabe koko yotugumizamwo ubwo bwiza bw'Imana n'ivyiza ikora. Sinibuka umwanditsi, sinibuka izaburi yari yigira ati Mukama ni wamunagura canke wamutwibutsa ivyiza wadukoreye, uduhe kutibagira ivyiza wadukoreye. Ikindi naco duheza tukabona nukubungene Ibrahimu Imana imubwiye ico kintu ngo yaciye yunama aratwenga. Mwibaza ko yatwenze iki? Ko ivyo bintu bidashoboka? Oya, sivyo yatwenze, sico yatwenze na gato. Yatwenze ingene Imana ishaka gukora ivyo bintu iciye ku muntu ataka ubushobozi gifise. Sinzi ko mucumva. Camwiyumvira uno munsi Imana iragutoye ikubwiye ati uno munsi wewe ndagutoye niba kunshirire ku ruhande niwe uzoronkera amahoro isi. Ucuna mugatwenga ati amahoro najewe ntashoboye kuyiha, nije nzoyatorera isi. Ibi rero bigaheza bikaturangira neza ingene Imana idutora turi banyabworo, ingene Imana ishaka gushingira igikorwa cayo kuri twebwe turi abanyabworo ataco dushoboye. Twebwe nyene tukiraba tukagira tuti ariko je nka Imana yantoye inzi, Imana ishaka gukorana nanje ivyo imbona neza. Sinzi umuntu yigeze kwiterera inkuru kandi ya musaseredoti yavuga ngo niba ari riske idasanzwe Imana yafashe ni ukuntora ikangira umusaseredoti. Mubisanzwe nawe nyene yariravye acarunama aratwenga. Igihe rero tuje mu nyonga z'Imana tukihweza n'imfunyafunyo y'ibi vyose twaho turavuga, tukihweza ivy'Imana idukorera, tukihweza ubwiza bwayo, ubwa mbere twibutse ingene twari twarasibanganye umengo nta kigishoboka. Mugabo no munsi tukaza tubona ico twari ko turi cyariko kiratwirukanza, twaragikize twicaye turitwe nka twagira tutari ko vrai. None nkajya twariko dutawakuba turondera iki? Hajya twariko dutubwoko kubera iki? Ugahetse ukitwenga pe, mugabo kiri muri ivyo wamengo wikoreye isi yose, mugabo Imana imaze kubigukiza ugaca wunamukira abatariko nukuri ukitwenga. Ikindi naco duheza tukabona nukungene Imana rero tugira amasezerano, ikaduhamagara gucudika nayo no kunywana nayo tuzi na yamagara make yacu. Turagira tutarika Imana nukuri ataje yambonye kweri. None ibi vyose iranze. Hanyuma ikindi gihe cyadutuma twitwenga nukungene tuguma twibagira ingene Imana itugirira neza mu kanya gato. None ivyo byose bavukanyi duheze tubikengurukira Imana, twongere twitura Imana, tuyisaba ko iminsi yose na hose yoduha kubona ubukuru bwayo, kandi ubwo bukuru bwayo tukabwirukira, byose tukavyitega mu biganza vy'Imana, kandi tukabona ubuntu yatugiriye, tukanabonera no kwama tuyizigira tuyishimira. Murazi ikivugo c'iyubire y'imyaka 2025 isi ronse urukiza, nuvuga Eklezia ni yubire Eklezia kuko ni yubire yaho Imana yacungura isi, kuko murumva yuko heze imyaka 2025 Yezu abaye umuntu. Icivugo ni iki? Umwizero ntutetereza. Amen.